Juraba rero tuvuye natugeze cyangwa naka kabiri mfise naka kakostime chevu ningane yanguye kwinyuma chavuga ati nguri mubi ngurashaje nguri mubi uhoraho Imana yanyu niyabagirira neza mukagera hakurya wirinde 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 niwibagira Imana aho yagukuye niwagwara wibuke Yesu. Hari abantu iyo bagwaye bibuka wa mufumu wo mu Buyenzi kuri Kenze yitwa Kapitorina. Iyo bagwajije bibuka umufumu hoyaye. Niwagwara wibuke Yesu, niwagwaza wibuke Yesu, nibagutuka wibuke Yesu, nibakuvuga wibuke Yesu. Hajya namundakundwa n'abantu bose uzobaza wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye. Umugabo ayiriye nakubeta umugore, umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza bon appétit asama cyane nanje nduzuza ya 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 bon appétit Zamurarya. Amina. N'uyu Paulo yandikira Timoteyo. Timoteyo yari umwana wa Paulo. Aho Paulo yagenda hose bajana na Timoteyo. Hanyuma rero Paulo yarafasha Timoteyo na Timoteyo agafasha Paulo. Bisobanurwa ijambo ndabibutsa nta muntu arusha mugenzi we. Ufise andi ndakurusha na ufise andi ndusha. Amina. Nta muntu arusha mugenzi we. Rero Paulo avuga ubutumwa muri Efeso. Efeso harakura, haba paruwasi, havyara amashengero atandatu. Muri Efeso yari kuri paruwasi ahantu hakuru. Mubo Paulo yabwiye ijambo ry'Imana, abona umaze gukomera ni Timoteyo. Acaramusengera aba umupasiteri umusore arongoye ishengero rya Efeso. Byatumye yitwararika ishengero rya Efeso ryari rinini. Abwira Timoteyo, rongoye ishengero rinini, harimo abapapa, harimo abakurusha ubwenge. Mwana wanje Timoteyo, mu kintu kizogushoboza no kwibuka Yesu. Haramubwira ati abapapa ubafate nka mama wawe, abamama bafate nka mama wawe, abakobwa ubafate nka bashiki bawe. Bisobanurwa yashase kumubwira uhagaze imbere y'abantu ubaha abantu bari imbere yawe. Nuraba umuntu akuze ngo mutange kwa karorero ni bibi. Ubahe umuntu ari imbere yawe, ubanze ububahe, niho bizogenda neza. Hari igihugu kimwe nagiyemwo tugisha turi babiri. Waca aratangura afata umuntu akuze amutanga kwa karora aguma amuzungurusha. Twicaye ndamubwira ati ntuzosubire, uzorugira indero, igisha, hanyuma rero ureke batahe. Kubera bari abantu kwicara gusa bakakumviriza baba bakubashe. Amen. Niryo sobanuro rivuga ati aba papa ubafata nka papa wawe. Haramubwira ati mwana wanje Timoteyo, mu kintu kizogushoboza mu bigushikirako vyose, tanga amatsiko ariyo teme mu bigushikirako vyose, wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye. Haramubwira ati mwana wanje Timoteyo,
mu bigushikirako vyose wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bapfuye, ngo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Kwibuka Yesu niryo jambo ngomba ko tuganira ko kwibuka. Kwibuka ni ikintu ciza, no kwibagira ni bibi. Mwijoro nasomye Bibiliya, Yesu abambanwa n'ibisuma bibiri. Abambanwa n'ibisuma bibiri, kimwe mu kuryo kindi mu kumaso. Kimwe nagisomye kirambabaza, nababaye mwijoro. Ibaze ikintu kigomba gufa kigatukana. Iyo umuntu agomvye gufa aratunganya ari coco kigatukana, cyambabaje. Bibiliya iravuga ngo Yesu yari hagati. Ndabibutsa yuko boss bari hafi gucikana ariko kigatukana. Kiravuga ati Yesu, Yesu, agitega ugutwi. Yibaza ko kigomba kivuga amajambo meza, kumbe kigomba kimutuki. Namura umwana w'Imana, hikure ku musaraba, natwe udukureyo. Gira n'ingoga rero, gira vuba dukureyo. Yesu acaranuma, cakindi kirino cumva yuko batutse Yesu. Bibiliya ikirundi iravuga ngo kiramuhana, ngo kirahindukira kibwira mugenzi we, kiramubwira ati wewe ntandera ufise, ntandera ufise na gatoyi, twebwe badoye kwica no kubomora amazu y'abandi, ariko uyu Yesu we nta kibi yakoze, bamucira urubanza rumwe nk'urw'iwacu. Ni nk'uko cyamubwiye ati nk'ubu umutukiye iki? Hajya Bibiliya nivuga vyose, nivuga vyose, kubera iyo ari kuvuga vyose gwari kuba urutabo runini mu kuruzana, tukaruzana n'imodoka yayo suka amabuye. Aramubwira ati wowe ntandera ufise na gatoyi. Ni nk'uko yamubwiye ati ni kubera abantu bise imisumari. Iyaba nari kumisumari nari kugukubita kuri uyo mudomo ututse Yesu. Kica kiravuga ati mwami Yesu, ndakuvugiye unyibuke mu bwami bwawe. Yesu acaravuga ati uno munsi nyene turabana muri paradizo. Kica kija muri paradizo, ndabibutsa yuko cagiye mu ijuru kitarinze kubatizwa. Ni cabatijwe ariko nawe ntureke kubatizwa. Ni cabatijwe na nimerezo catanze, ariko kubera camwibutse dumwi. Bavuga amakuru ngo nico cabaye kwinjira mu nzu shasha, mu nzu ya paradizo. Hajya nico cayitanguye paradizo, nico catanguye paradizo. Ngo Yesu azukanyazukana na Aburahamu, mu kanya gatoyi baca baja muri paradizo. Aburahamu ashize asanga kiricaye mu ntebe, kiricaye mu ntebe. Acara kibaza ati mwana wageze ngaha gute, ko tanu umwana watanze, ko atana kwa kimwe wakoze, wageze ngaha gute? Kica kiramwishura ati n'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana, kubona ukiriho n'ubuntu bw'Imana. Ndakwibutsa ibikorwa dukora. Umwami azotwambika amapeti. Niki gikorwa yavuze mwakoze tuzohembwa nitwashika mu ijuru. Twose dukora ibikorwa dukora, umwami azotwambika amapeti ngaha. Ngakakandi murabona abasirikare babashira akanyenyeri ngaha, tuzazoba utunyenyeri twizabo ngaha no ngaha abakoze bose. Hanyuma rero tuca tugira defile mu ijuru, tuzogira defile bene da, tuce tugira defile defile. Ariko coco nta n'ipete kizoba gifise. Nje ndabibutsa yuko cibutse Yesu gusa kizoba cagiyeyo, nta gikorwa cako nta n'imerezwa catanze, ko tuzogira defile. Naco kica kiza kigira defile ariko ntikizoja imbere,
cyangwa kizodukurikira inyuma ariko naco kizokwinanata buhoro buhoro ngo kigenda kivuga ngo ati kazima nashitseyo ndabifuriza gushikayo mu izina rya Yesu. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye mu bigushikira ko vyose wame wibuka Yesu. Hajya rero quartier zikaze cyane kubisuma, hariyo quartier ifashe igisuma baca bica ubwo nyene, hariyo Kamenge, hariyo Jabe, abo ntibakina kujabe bagufashe mwijoro, Kamenge hariyo n'ahandi mwijoro gisuma nibarinda gutabaza nibo bavyirangiriza. Kigenda kwibico genda vyibuka mu Kamenge bari baraye bagize inama barabati none ko baguma batwiba bukeye tukababona none tubigenze gute, bacaravuga ati rero dufata umwanzuro igishituma dufata tukirangize bose ati mumvise induru mu abamama ni mitwangiyo, aba papa nabo nugufata amabuye. Kica kigenda kwiba kwa Mungu cibaza ko bose bagiye gusenga ariko baraye bagize inama yavyo. Kije inyuma y'inzu kirimba umugore umwe aba yakibonye aca komidura ati fata, baciruka inyuma kiriruka kiduza mu gishingano, aba mu gishingano baramanuka. Kigiye mu kinama, aba mu kinama baraza. Kigiye izangagara baraza, abandi baraduga kiguma kiri hagati kiravuga ati ndapfuye. Kica kibacamo kiriruka, aho kivuye bakubita ibuye ati gira n'ingoga, kiriruka bagovye kugifata kiravuga ati niruke mu soko baranyica. Kica kiribuka, murazi kwa Mungu kwa mashengero aba yuguruye. Kica kiribuka kiravuga ati reka nirukire mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana nawe igikorane cari gishushe, buje wavyari bikorane bibiri. Igikorane ca mbere tifata igisuma, ica kabiri buje kiriruka bagombye kugifata. Kica kitera mu rusengero kishikira inyuma kiravuga ati nicaye inyuma baramfata. Kica kibona pastor imbere kiravuga ati reka nirukira ari imbere. Kica kiva inyuma kiriruka, kica kirafukama ati Imana imbabarire igisuma. Pastor aca kirambika ku kibiganza, abantu baraza ati igisuma cinje mu rusengero, bagora na protocol ati subirayo. Ngoya nigisuma cinje mu rusengero, ngo cinje protocol ati cinje mu nzu y'Imana. Baravye basanga kirafukamye, baravuga ati bagabo ko gifukamye nimukireke. Kigize gutya kibona basubiye inyuma kiravuga ati bwabo ndi hahano barahakirira. Kwa Yesu ntibafira ahubwo barahakirira. Nawe utaza mu nzu y'Imana uba warafuye. Kiraraba kica kirinamura kica cicara imbere ya pasiteri imbere. Pasiteri ariyumvira ati none kibaye igipasiteri ubu nyene. Ariyumvira acara kibwira ati yewe genda wicare hariya. Kiravuga ati pasiteri tubahane, aha niho nakiriye walayi zo guma ngaha kandi indebe ni iwanje. Guma muri Yesu nuzoveyo mu izina rya Yesu. Kica kiravuga ati jewe sinzova ngaha, aha niho nakiriye. Pastor ati aha niho nakiriye. Acara kereka uyo munsi acagiye amafunzo buhoro. Kica cemera cicara hariya. Ubu kiririmba mu korari y'abagabo, kikubita bazo Kamenge n'abagabo batanu
haleluya haleluya. Cibuka aho Yesu yagikuye. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye, wibuka aho yagukuye. Amina. Paulo yandikira Timoteyo ngo wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye, wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Soma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Yesu abwira intumwa ati ndaje, jya mu bwato ndaje. Bibiliya iravuga ati ngo hajya mu bwato Yesu ngo arihengeka kubera ngo ntasinzira. Intumwa ziragenda zirafata urugendo zirasoza. Bibiliya iravuga ati ngo haza imifunda, haza umuyaga, bakuramwo amazi. Babonye barevye bibuka Yesu, baravuga ati mwigisha, nubona ko turiko turawera. Bibiliya batukora bibutse Yesu ngo acaravyuka. Bavuga amakuru ngo mukuzibizinguza Yesu umwami w'abami ngo ntiyabanje kwikosantara, oyaye, ntiyabanje kugira ibigufu, oyaye. Sinzi kurabona iyo umuntu avuye mu itiro, iyo umuntu avuye mu itiro, iyo avuze ikintu avuga nyine ati bari busati mwigisha turiko turawera ngo umwami Yesu ngo acaravyuka nta n'ingufu yasizemo, ngo yagize gusa gujya yakoresheje ururimi rutoyi gusa, ngo yagize gujya ati tetwa. Ubwo nyene cwe baravuga ati ko twibutse arabicecekesheje. Muri amasengesho ajya kubicecekesha mu izina rya Yesu. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye. Kwibuka ni ikintu cyiza, no kwibagira ni bibi. Niwagwara wibuke Yesu. Hari abantu iyo bagwaye bibuka wa mufumu wo mu Buyenzi kuri Kenze yitwa Kapitorina. Iyo bagwajije bibuka umufumu, oyaye. Niwagwara wibuke Yesu, niwagwaza wibuke Yesu, nibagutuka wibuke Yesu, nibakuvuga wibuke Yesu. Hajya namwe ndakundwa n'abantu bose uzobaze. Nibakubeshera wibuke Yesu, niwagwara umutwe wibuke Yesu. Urusengero wacu hari umupapa umwe turafashanya, iyo ageze ikibazo ndamufasha nawe akamfasha. Urumva niyagwaye ndamuherekeza kwa muganga, haca imyaka nk'ibiri. Ndabibutsa yuko yaragwaye, ca ndamutwara kwa muganga. Kuva mvuka nibwo bwa mbere mbona umugabo atinya urushinge. Haje umuntu agira icyo atinya, naje ndatinya ibinini. Ikinini guca kukinywa birangora. Shira mu bugari, fata ubugari nkagira uja ngashira hagati nkagira guca miru kera umutemba ndawurangije. Nibwo bwa mbere mbona umugabo atinya urushinge, ca ndamutwara kwa muganga. Ndamutwaye kwa muganga ca ndasohoka hamwe n'abandi. Muganga ageze gutya bamaza gushira agapamba ngaha, muganga caza n'urushinge. Haruzanye mugabo kubera gutinya urushinge acatangura guhamagara mama wiwe. Haruzanye mugabo ati mawe muganga carareka, aravuga ati wewe ufise umugore? Ati ndamufise. Ufise abana? Ati ndabafise. None ivyo bintu nibiki? Muganga aravuga ati tekereza. Azana ipamba ashira ngaha, azanye umugabo ati mawe. Muganga carareka. Muganga aravuga ati ninde yamuzanye? Ati ni jewe. Ngwino. Cyana ati muganga warangije? Ati oyaye we carahajye, sinamenye ivyo ari vyo. Hagize gutya caza n'urushinge, mawe
ati muganga nuko ati nuko mwene data dusenga hamwe nukuri cyane mubwira mu matwi mwene data muganga atumva nangate nshuti yanje reka ko maramaza urabona ko uri umugabo ufise abana mu gishingo cy'amawe ushiremo ati Yesu nuva wibuke Yesu pana mawe naco yo kumarira ariko Yesu arakikumarira nusubire uravyemeye caranyemerera ati yego ati muganga mutere muganga cagira ngo cyazana urushinge azanye urushinge bamugaba ati Yesu nanjye atekomereza Yesu aho nyene Yesu muganga George carahindura ati mawe ndarababaye yahereje kuri mawe namugiye atangura kuri Yesu ahereze kuri Yesu yumvise rujonje ati mawe mbwirira mbogeza mwira ati wame wibuka Yesu wibuka Yesu niwababara wibuka Yesu niba kuvuga wibuka Yesu wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye kwibuka ni kintu ciza no kwibagira ni bibi soma igitabo gusubira mu vyagezwe Mose ariko arabasezera harababwira ati bamwe muri mwebwe nimashika mu kiriya gihugu bamwe muri mwebwe mugatunga abandi mugatunganirwa abandi mukagira amasho abandi mukagira amamodoka abandi mukagira amazu somye munsi yaho nasomye mu ijoro arababwira ati mwirinde ntimwibagire Imana bakwiye muri Egiputa niwatunga wibuke Yesu niwakena wibuke Yesu hari abandi iyo bakenye bibagira Yesu hari abandi iyo batunze hari umuntu umwe twasenga munsi y'umunara yarakenye cyane hanyuma rero twarafukana turiko kurava yaramerewe nabi n'amadeni twarafukana tukafukama mu izina rya Yesu Imana iramufasha avana muri ibyo birageragezo Imana iramwishura haragenda aratunga agira amamodoka heba haravyibuha cyo turasura guhura n'abati mwene data reka dushima Imana nakugiriye neza reka dufukana tuja turafukana wakufuka machabona afukamye gutyo Giza machabona afukamye shukuru Dati chukia debite Kokera kwagira gutyo Ibi nanye ndavuye niwatunga gumufukamye niwatunga gumusenga wana wibuka Yesu nimwashika mu kiriya gihugu bamwe muri twebwe Imana izoduha umugisha muri amasengesho Imana izokugura imiryango imbere yaho wirinde ntiwibagire yaguhaye akazi ntiwibagire gutanga icacumi hari abantu barose icacumi bakakijya nta mavuga ndababaze ndomushitse Pastor wanyu rero ndamukunda kuva nzanga ntameze nk'abandi nukuri abandi barabangora bakambwira ngo nigishe gutya ngaca ndababwira ati navyo nshoboye
ibawe iba Arine iba Nasenge iyo ngeso nayo bafise iyo bantumiye barongo ngo wigishe gutya ngo urabona nkabwira ati je navyo shoboye murondera abandi babishoboye ariko umushumba wanyu kuva nza ngaha nuno munsi nta no kumwira ngo uze kwigisha gutya ngo ugiriye teme ntagorana ni mu mutonga ibiganza ati Imana imongere umugisha ntagorana umuntu aca asenga akazana ikiri ku mutima reka renda babaze dumushitsi iyo umuntu arose igihumbi Imana yihangahe iyo umuntu arose igihumbi Imana yihangahe twebwe tujya ngahe ninde ajya menshi ni twebwe jaye abandi Imana ntajana moma hijana jewe umijana najana nojya nakubwiye ati wamuvyibuka mbere uzoruma 600 ayandi ni gwawe ndakwira ati cyambere urazi uryamye nawe ufise umuzamu nabo ufise polisi hariyo security ndagucunga kandi uryama wasamye imbeba ntizinjire mu kanwa nkacunga ubukoko nibwinjire ngaha nkati cyo ni cyambere kuriye kwibuka gwanja ndabibutsa yuko izimwe mu duhema nabajije muganga basiza cyacuma ngaha mu minota mu saha n'ibihumbi 3 hafi ibihumbi 4 mu saha iyo bagisize ngaho mu saha curaba rero imwemo zanje joro n'umurango itariki imwe azibira ukwezi kose jewe umijana jewe no kubwiye ati uzora uvyibuka ntarinze gusarara uvyibagiye ukayajya rimwe kabiri no gukoreye akantu kamwe gusa no camengera ugiye muri wese ngaca ndakugagazo kacugumu bikanga kwagorodiya nabwo turayama ntayo matida yaguha iyo ni kode ya mbere kode ya kabiri rurangiza nongera ugize ugira ati ngaca gwita kode ukacuguma ugira ati ngacaza turayama ntayuma mbwirira mugenzo ngira ati Imana ni nyembabazi jona yo monjana uhoraho Imana yanyu niyabagirira neza mugatunganirwa wirinde ntiwibagire Imana hari abantu bibagira yatunga ngo umugore wanje ni mubi ngo umugabo wanje ni mubi ibaze kwa gatanu narababwiye kwa gatanu cyangwa madame yankunze n'ukuri ataca nkundiye narababwiye tumuhurira ko turi babiri kandi bari bafise faranga je nari nejeje mu mutima no mu mufuko nukuri nari neje ati nere gose onyuwagire mbona kwera gose nari nejeje nanaga koti nari mfise udupataro tubiri ndavyibuka sinari meze gutya umenga nuko mahima uwo kozanira agafoto ka kera nawe wavuga tuyo si jewe wame wibuka Yesu baba we charankunda abi wabo baravuga ati nitumushaka nuko uburuhiro biracamwo abantu baramubwira ati wowe utawawe n'umukene bamubwiye ibintu nka 3 cyangwa 4 kandi bifatika atari ibintu byo kubesha cyambara bari barumvise nayaje baramubwiye ati ngo twawe n'ikinyendaro ngo ndikinyendaro je ndikinyendaro je igorogota ari umuryango mwese muri umuryango wanje w'izina rya Yesu gutama n'ikinyendaro
uravyumva urumva uzukwa muri nyakamwe icya kabiri baramubwira ati wewe uzopfa n'inzara cya gatatu baramubwira ati ndakazafise icya kane ntafise ahantu haba yewe baba we muhebe baba twarashindirira kwere arankunda kwere nuko biracamwo atana kimwe turagogwana baravuga ko tuzopfa n'inzara tubanye twibuka Yesu kwezi kwa mbere twibuka Yesu ukwa kabiri twibuka Yesu tubona umwaka uraheze yaje wamenga ni isanduku y'isezerano yinje ibintu bica biruguruka boro biruguruka ntangura gusesuka kuvayo kare nitwasa nukuri kare madame nitwasa nikora ubukwe nitwasa kora ariko maze kuronga kabiri ni paruwasi ubu turasa yo tujanye ubu turasa menga ni mushiki wanje kare nitwasa mu myaka ibiri mu mwaka umwe n'inusu baca bantumira mu gihugu cyo hanze numva ubutumire butunguranye mu gihugu cyo hanze ndiko nigisha perezida waho aravuga ati uyo mushisi ndamukeneye haze twari twajanye na madame nuko perezida w'icyo gihugu caravuga ati uraza gusoma umurongo ndasoma umurongo abwira protokole ati uyu mushitsi turaza gusangira yewe baba we nibuka aho navuye nibuka ingene nambara urupira rwa mama nukuri je nambara urupira rwa mama ku ishuri kandi urwo rupira nagwambara munsi na kantu kariyo hariya muri Afrika y'Epfo na kintu cariyo saine abana barankinira ko pye aho avuye naho ugeze wame wibuka Yesu ndibuka ingene inzara yanyishe ndibuka ingene perezida amamagaye dusangire baba we bakora igihuzu gutya cera hirya yaho hari hinjya z'amoko yose isamaki zitwa kapiteni ibiki ingenda ziraba kwera hataguye perezida n'umugore wiwe general wa gatatu cyane bukingene nambara urupira rwa mama cyane bukingene sangiye na perezida cyane bukingene narari inzara ndavyinjya ndabura aho mpera n'ibirarane vy'inzara nari mfise yewe baba we turafungura turagenda turicara ndaganira na madame ati ni twebwe cyangwa se twebwe madame ati ni twebwe sinigene namucokoje ati madame nukuri vugisha ukuri none babahungu twakugwanira ari numwe yari kukugeza ngaha madame ati ni Yesu gusa wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye nimuvuga ati amina tumara iminsi ibiri canaza turazarana muva mu minsi mikeyi narose akabanza yakarose gute ni Yesu utarafa niwihebure mubumva ndiko ndubaka ati yubaka gute ni Yesu nkuko nababwiye aho tuvuye naho tugeze inzu y'ivyumba bitatu rasoroka uko ari kose ariko ndawugayiwe hari mu dukaro hariya no mu rwese dukaro na korotire n'amazi n'imbwa yitwa Herode
Juraba rero tuvuye natugeze canangura naka kabiri mfise naka kakostime chevu ningane yanguye kwinyuma cavuga ati nguri mubi ngurashaje nguri mubi uhoraho Imana yanyu niyabagirira neza mukagera hakurya wirinde 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 niwibagira Imana aho yagukuye. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nkuko ubutumwa nawe buvuga. Kwibuka Yesu bizogufasha niwaja hanze wibuke Yesu. Hari abaja hanze bakaca bibagira ariko niwajabuka wibuke Yesu. Mara yakutera iteka wibuke Yesu niwibagire. Wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye. Ndabibutsa yuko narapanze tubana mu rupangu n'abantu batandukanye ba Yehova, abayisilamu natwe abarokore. Nukuri ababanyi barafashanya. Umwesiramu umwe aca twarinda ni kujambo kwibuka Yesu twarinda. Baraza tumukozi w'Imana zana genda uzane tagisi canke ndayizana ndamushiramo John aravyiboneye. Nikora hari bwaronga ga telefone nari kumufotora. Iyo musiramu ariko araribwa ndavyibuka. Mama Idi ikora vya mwana camwita Idi. Mama Idi ariko araribwa ndavyibuka. Mama Idi uko aribwa Mama Idi wewe yibuka ati yororororo Muhammad we yorororo Muhammad we yo wari kibaru we wari wa kibaru we yorororo wari wa kibaru we. Uno mukristo acarafatwa mu rupango baca baramuzana bamuzanye bamushikara kwa Mama Idi. Umukristo ariko araribwa ati Yesu we Yesu mwana wa Dawidi yorororo undi ati wari wa kibaru we yorororo Muhammad we undi ati Yesu 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 mwana wa Dawidi ufuye ukazuka we undi ati wari wa kibaru wari wa kibaru. Abaganga babibonye babona umwe ati wari wa kibaru we yurururururu undi ati Yesu we yurururu. Abaganga bacara bati nimubareke turabe Yesu na Muhammad nimubareke. Yesu avyaze gwiwe na Muhammad avyaze gwiwe. Wa musirama tuwari wa kibaru we yurururururu undi ati Yesu we mwana wa Dawidi yururururu. Yama yibuka Yesu mukanya gatoyi acabata Yesu mwana wa Dawidi acaravyara. Baganga baravuga ati yasigiye Muhammad yavyaze gwiwe. Wa musirama tuwari wa kibaru wari wa kibaru we yururururu Muhammad we wari wa kibaru we. Isaha irahera gushika naje numva ikigongwe nuko cha ndamwegera ndamubwira mu Giswahili ati nikuombeye ngwapana. Acaranga nukuri ngwapana wari wa kibaru we yorororo Muhammad cha ndamureka cha ndigira. Isaha imwe n'inusu hacaza uwundi Yesu we umama Yesu 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 we yururu Yesu we Yesu nawe ati wari wa kibaru we wari wa kibaru we. Muhammad undi ati Yesu Yesu wafuye ukazuka caravyara. Babaye bangahe? Babiri. Baca batwara abaganga nawe ati wari wa kibaru we acara kanura ati babiri bose wawili wote na mimi nataka kufa. Acarahindura ati Yesu we Yesu we Yesu umekufuka fufuka caravyara. Atasha asanga bakakofero bahashitse, asanga abamandevu bahashitse, asanga abamakazi bahashitse. Arababwira ati nari kwa muganga nibuka Muhammad wari wa kibaru. Isaha irahera ubundi yibuka Yesu aravyara. Haza uwa kabiri yibuka Yesu naje Muhammad acaravyara. Mbonye ngomvye gufa ca ndahindura muri iryo zina ndibuka Yesu yafuye akazuka ca ndavyara. Uhereye none nakire Yesu nk'umukiza. Aca yakira Yesu nk'umukiza
mu bigushikira ko vyose wame wibuka Yesu Kristo yazuse mu bafuye. Yesu yavuze umutumwa agenda ataburangije, n'aba Paulo bagenda bataburangije. Naje sindi Mesiya, nimuhaguruke dusenga Imana, haguruka dusenga Imana. Naje sinje nuhahera, vyaguruka.